Kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 15 ntwarane ishirahamwe GSIM Good Needs International Ministry bakoze igikorwa cyo gutanga intebe 100 ku ishure rya Ecofo Rukana ya mbere. Iryo shure rikaba riri ku mutumba wa Rukana ya kabiri, aho iryo shure rya risanzwe rifise ikibazo c'intebe, hari abanyeshure biga bicaye hasi. Urongoye ishirahamwe GSIM aratwiganira ibijanye n'igikorwa bajemwo cyo gushikiriza izo ntebe. Nkuko DSE yabivuze na DPE, iyo abanyeshure bicara hasi twebwe twize tukiri bakeye intebe zari zikwiye, ariko ubu murabona yuko urwaruka rutera rugwira, uko rugwira ya mashure yacu akenerwa kwagurwa, za ntebe zikenerwa kongerezwa. Ubutegetsi bwacu ntaco budakora kugira ngo ushobore kwapuya abagize conseil communal yafashije, ariko ntibashobora gufasha ngo byose ikibazo gice gihera. Ni jewe nawe rero bo guhaguruka tukagira natwe ico dushoboye gukora. Ariyo ntumbero twavuze tuti reka dufashe. Twari dusanzwe dukeneye gushira ku mugaragaro irishirahamwe ryacu. Ni ishirahamwe ryemewe n'amategeko y'igihugu cy'u Burundi, ico mu byo bita ama-organisation sans but lucratif, adaharanira inyungu. Ariyo mpamvu twebwe mu migambi yacu harimo ibi bya education tugomba gufasha. Ariwo mugambi twiyumviriye ati nigiki twokora, tubona ko ico kibazo cy'abanyeshure bicara hasi ntitugira tukimare ubunyene, ariko tugomba dufashe. Iyi ni intango dukoze, tukavuga tuti izi ntebe tugira tubahe zishika ku ntebe 100 zizokwicarika abanyeshure batari bakeya. Umuyobozi yatubwiye intebe zari zikenewe, aratubwira niki kibazo bafise. Sinaha honyene turifuza kuzogendagenda n'ahandi hatandukanye. Mu migambi yacu yo muri education kuri ya mwabivuze, amashure turayipfuza, turifuza gufasha mu mashure, kandi twebwe amashure twofasha mu vyifuzo byacu si ya mashuri azoca biyiwanje, ni ya mashuri twofasha. Ni dukora imigambi tuvuga tuti leta y'u Burundi nirabe hari igikorwa twakoze, apana bya bindi bituzanira inyungu, kuko twe turi ASBR. Si inyungu zacu directement dukeneye, ariko ni inyungu ziterambere y'abanyagihugu. Mustaneri wa komine Rugombo mu ijambo ryiwe yashimiye cyane iryo shirahamwe ku gikorwa kidasanzwe bakoreye iryo shure rya Ecofo Rukana ya mbere. Mu bisanzwe igituma mubona abanyarugombo twagiye tudatera imbere byavuye ku mvo nyinshi, kuko mu bisanzwe abajenama ba komine bava ku mitumba yose, nibo baje kwiga bakarabata mbega ikomine yotera imbere gute. Rero ndashima ukuntu dukora kuko mu mwanya atari muri nitumaze turafise byinshi tumaze kurangura kandi byiza, ari naco gituma mu byindero DPE yabivuze. Mu bisanzwe ibyo abantu bose bokora, abana batari kubariga ngo bamenye batera imbere bacubwenge, bari gukora ibintu bidatomeye, kuko ntidufise tuko turasaza twese, ushaje ingufu ziba ziheze no gufata uzofa kuko tuko turakura. No gutegura rero kazoza kugira ngo abo bana batoye baze badusubirire baciye ubwenge kandi bashaka gutunganya ibintu neza. Ni muri ntumbero rero nagira kumenyesha abayobozi bari ngaha, DSE yabivuze cya kibanza mwaronse cyaratunejereje kuko niteka kuri komine Rugombo. Ibyo bikorwa birangiye ishirahamwe GSIM Good Needs International Ministry baciye bagendera ivuriro rya komine Rugombo, aho bakoze igikorwa kidasanzwe cyo gufasha abantu nikora mu kubaronsa ikarata zo kwivurizako hamwe n'iza ambulance. Muri ico gikorwa hakaba hatekanijwe gutanga ikarata zo kwivurizako izo bita carte mutuelle zigera ku 1000 zizohabwa abantu nikora. Ibyo bikorwa bikaba byarangiriye ku bitaro bikuru by'intara ya Cibitoke, aho hatanzwe ibifungurwa bigizwe n'ibiharage, umuceri, ubuyi, amasabune ku bene gihugu bamaze igihe barembeye muri ibyo bitaro. Ico muri rusangi turiko turakora cyane, twari tuvuga tubace ko tubabwire ati pole sana, amagara twese niyo tugendana, na twebwe tukomeye uno munsi dushobora kugira gatonya amagara gatirigana, ariko tubabwire ati pole
imana ibakize mwebwe murabagwaza abagwayi banyu imana ibakize. Eka umwe mu bagwaza yashimiye cyane ishirahamwe GSIM ku gikorwa yabakoreye. Jewe ndashimiye ishirahamwe ija kudufasha kuko ngaha tumeze nk'abantu turi mu ibohero kubera tugwajije abantu. Gasha ntibyoroshe ntibizonatworohera ariko ndizeye yuko muzodusengera kandi mukadufasha. Twavyiyumvisemo neza, jewe nanezerewe akanyamuneza kanyishe ku mutima. Murakagira imana. Ico noyisaba nuko mwoguma mudufasha nyene, murabona bamwe turi bandonke aho nikora, kandi mugume mudufasha imigisha myinshi bahundareka.